kubera iki hariho abakenye bigora kuronka ivyo bashira mu nda, ku rundi ruhande hariho abafise ivyo kurya bakagira n'ivyo guta. Ushobora kuba umaze kwiyumvira ku bukene nk'aho woba ari umuvumo w'Imana. Gusa jewe nzi abantu barenga umwe bahinduye ubuzima bwabo bavuye mu bukene buteye ubwoba. Harimwo bamwe basabiriza ku muhanda, abatagira aho barara, abana bakuze batagira abavyeyi, mugabo bakanka bagatera imbere. Kuri iyi ngingo ndazi ko nawe uzi abatari bake. None woba warigeze wibaza ivyo bakoze n'ivyo bahagaritse gukora bakiri mu rugendo rwabo rwo kuroranira? Twese tuzi ivyo Elon Musk yakoze kugira ngo abe uwo ari wo munsi. Yubatse Tesla, none urazi amajoro yaraye ataryamye, urazi imigambi yapanze ikanka gucamwo, mugabo agakomeza, agafata amakosa yabaye ku gatwe kiwe akayakosora. Ikintu ca mbere gituma udashika ku vyo ushaka ni ugutana kwikuvya. Nimba nawe uri umwe mu bantu bavuga ngo iyaba atari naka nokabaye ndaha, no, wewe niwe uri responsible ku buzima bwawe. Nimba udashitse ku nzozi zawe, ubwo hari ikosa wakoze canke wakoze, probably wizeye umuntu atabikwiye, hama hari ikintu wakoze nabi mu buryo bumwe canke ubundi. Ivyo bimenye bigufasha gushira control y'ubuzima bwawe mu maboko yawe, kuko abantu batana kwikuvyo ntibiyumvira aho bohindura mu ngeso zabo, mu bikorwa vyabo, ahubwo baba bashaka ko naka yohinduka, mu gihe stoicism ivuga iti nta kintu na kimwe ishobora gukontorora kiretse wewe ubwawe. Nawe vyiyumvire, woshobora guhindura uko umwana we afata imyanzuro? Rero ni gute witeze ko naka yohinduka mu gihe udashobora guhindura ivyiyumviro vy'umwana wawe bwite? Ico ukora wewe no kuraba ikosa wakoze canke uri kurakora rituma udashika ku vyo ushaka, hama urikosore, kuko twigira mu makosa. Urakora ikosa ukarikosora gushika ubaye perfect.